twege iwacu ntibakubita sana antuka vraiment je sinari mfise umusoda ya papa n'umuntu aho gagukubisa aca guha amahera après Wow. nagushishuye mugabo Sindakwanga. sorry sindakwanga ako rero kantu narakagumanye tellement que ntiyankubitana ishavu yankubita kubera nakosheje burya ibintu byose dukora ku bana cyangwa kuri twebwe ni ibintu psychologique est-ce que ico gihano muhaye birangana n'ikintu yakoze parce que kugira pipi mu gitanda yashobora kuba n'indwara par exemple nk'ubu baranakubaza ti none gute ugira pipi mu gitanda misi yose unatinya par exemple nk'ubu baranakubaza ti none gute ugira pipi mu gitanda misi yose unatinya igihano psychologique kiragumye gusumba igihano physique. Iyumvira umwana wamushize muri kwa wowe wumva umenga bisanzwe. Wowe nawe uvuze uti ariko ariyumvira ivyo yakoze. Hari umwana atariko ariyumvira ivyo yakoze. Aho ariko ariyumvira igituma atamwidegemvyo afise. Hariho abandi bana bavukana ngaho baryohewe mu mutima wiwe akiyumva umenga aranse. Kurera umwana uri wenyene. Umushinga nawe wataragushikira. Ubibamwo gute umuntu ari hanze yibarutse adafise umuntu hagufi amwitwararika adafise umuntu amwaramiye n'ababone batarisha nzanira nkorera hagiki akantu ko gufungura bigenda gute twege nasana abanyafrika dukomeye Vyo. twege turakomeye vraiment bon twege hari twita aba single mom umugabo nubwo ufise umugabo wasipoza ko urukumura wenyine donc bavuga situation actuelle je kandi ndabwiye ikintu cyafashije ni gusenga Nakindi kweli. nukuri la prière irafasha abamama nakubwira ngo nabigenze gute nzoda kudakubesha ni undi musa akubwira ngo je nabishoboye gute azorika akubesha twe navyo dushobora dusaba bonne urumva mu gatondo uravyuka uvuga ati umunsi urahera Bonjour, bon après-midi, bonsoir aho muri hose. Nizeye komeze neza, twe tumeze neza. Desi ndi Ozi. Nitwa Dacia Munezero. Mwabonye Ozi yuko twasubiye kumurungika kungura ubwenge. Umanga y'akazi. Umanga y'akazi. Mubera. Ubwa mbere yagiye mu bantu birabura. Ubu nawe bagiye mubera. Hariya haravanze. Bo haravanze Mugana ariko habera. nahabera abagiye birabo bagiye ku. Uravuga hariya hambere uvuze. Mbona honyera harabirabo. Anyway, muribuka ko ikiganiro ca Focus twagize ku Marbonne. Abagore byanza muri ikiganiro birafasha umwanya ko bose bajari bashushe Bafise energie. muze kutwihanganira kuko mwana yuko twakiriye abatumire babiri hari umutumire mumenyereye twamudodesheje n'umunsi ko nawe nyene asigaye ari wenyene narabadodesheje nande ego n'undi mutumire mushasha muzi kumubona yarasa neza murabibona yavuze ngo tumutera ubwoba tugira tumunyuzure rero azogenda avuga ati je naraciye muri salon vibe Ayafuma bihora. yafuma bihora nta makuru afise nayo afise Iyo yigira ngangari. yuko ati jewe cyo bimbwiye Iyo yigira gucaya. je ndafisha ni mu Yo. mwaka tugira tumugirire nabi ari tubwira tubana beza murabizi reka mbaze meni kitabaza Turakanga baramuzi nitujyana. Jefise gwa rutoki bamaze imisi bandika. nije nashize ko stati ejo ubwa oya nayitoye ahandi Nubu kamwe nigo rundaje ishinga. Ngo burya rutoki abavuga ngo none ga muhungu ujya mukobwa irangi ryo gutora ritaramuvako niwe uyumvira ko azokwigisha isuku abana ba niwe uzatukazere nawe ngo ni mukarabe nawe ufise irangi ngo mwikura ngo bucafu. Yo jewe mana muganda afise astuce y'abantu bitarava ko neza. Je kwa meme asigaye hari indani. Kora amadushe yanyu. unyukure kana ntabwo nimukoresha umusenyi nanze muri stati nimukoresha umusenyi birava hari abantu bakoresheje umusenyi birava. umwe w'amantuze Iyambu cane bakunzi bacu bakunzi ba Fun and Fact bakunzi ba Siren Vibes karibu kandi uyu munsi mwaradusabye ngo tuze turagira chaque vendredi kubera Ozi atari ngaha tugiye kubikora kubera ko dushaka kubisigurira impamvu iyo Ozi ari ngaha arakora cane gakora nk'umutima vraiment murakazi n'akabateri
ku munsi haba hari iki kiganiro mugabo ubu unye kubera adahari biragoye ko haza haraboneka ibiganiro mugabo nahari ariko arakora umwanya umukundiye ibiganiro bikunze muzoca muza murabikurikirana bivuye mu makungu rero natwe tuzoza turakora chaque vendredi kujya twahora na samedi bidukundiye makagarutse mugabo rero twagira tumumenyesha ahantu hari nikari kuburako twagira tumumenyeshe ko ataje yatwiteguriye adushaka hereye ataje adushuhiye kubona twasigaye turakora ibintu nk'ibi bikora inka CEO tugira tukubwira ko uzosanga studio twarimutse biroshe gamani transfire rimwe gusa nuko rero karibu kandi muri Fun and Fact nkuko mwavyumvise dufite abatumire babiri murababona abadamu babiri bameze neza cane beza cane Cafe Ole turatangurira ku mushitsi apana umusangwa neno ngaharaga kitwa amen tutangurira ku mushitsi tumwakire nituvuge ngo twamuzimanye yatuzimanye ego abashitsi beza turitanze kubivuga bagenda kubivuga barizimana bakazimana aho bahasanze yatuzimanye frame mu mwakirana igishika cinshi imiriro hanyuma n'amashurwe menshi karibu cane mushitsi wacu urisanze hano muri studio zacu widondore ko bariko baratukurikirana merci beaucoup je nettoie Gahimbare Lise Gahimbare je suis mariée avec 2 enfants et Lise niwe tuzokuba turi kumwe uyu munsi mu kiganiro cacu Fun and Fact tuzokuba turi kumwe kandi na madame hariya yamucane karibu cane mwisange muri studio za Fun and Fact intebe bashe njyewe ndayicayemo namenyereye Rose yego kandi nivyo darabwide cane abakunzi ba Siren Vibes nanje ni Greta Kwizera abakunzi ba Siren Vibes banyita ngo mama Kayisi ya nashite muri Fun and Fact avec les copines murakoze gajwidas ewe birananiranye ndavuga birasi nuko dufite abatumire babiri dufite mama Kayisi dufite na mama Ande Israela c'est mignon Israela dufite mama Kayisi nivyo hariho mama Israela teta ariko abamama ariko babita izina rimwe tugomba rero nivyo nabwiye narigeze kubwira ngo yaguhamagara ko umwana wa kabiri ngo ntawe yamugira abakozi gani batubatiza naramubwiye Gloire umunsi umwe namubwiye none ko uguma wiyita mama Kayisi haje uyundi numva ko hewe nanje mama wanje yitwa mama Greta aje mama ni mama Dase navuga ngo mama Dora ariko je muri baravuga ngo Shiro aravuga ngo mama Shiro ona papa Mai urumva aravuga ngo rero umwe je navuga ngo mama Shiro ariko biba byagangabuze shari rya bihindura ariko nibatse ko bizogabanuka nanje ndose wa kabiri bizogabanuka mama Teta arivuga mama Teta papa Teta niwe priorite nuko turi kumwe n'abamama babiri turi kumwe na Lise turi kumwe kandi na Greta nagambwe baramugaje ntabwo bararize baramugaje ku buryo na Greta ntaryonze nuko nkuko mubibona rero turabakenyezi bane baje kuyaga iki muriko murabibona turi ngaha twabatumiye ntimwibaze ko Greta aje nka girlfriend nka kumwe bihora bibaho y'ahantu mutumire tuje kuyaga kubijanye n'akazi kacu ka mbere akazi kacu ka mbere nshaka kwanza kugaruka kuvuga ku kantu hariho igihe umuntu w'umumama wumva avuga ngo nta kazi mfise ukora iki ngo je sha nta kazi mfise nta kazi ndaronka kuba deje umumama n'akazi kadasanzwe nakazi n'ukuri asha karuhisha akazi ka mbere mana sinzi ngene none abivuga
ndabivuze nca numva ndusha no right tuje kuvuga rero kwibanga nakazi kandi ni nibanga ryo kurera tuje kuvuga kwibanga ryo kurera dufise abamama babiri uyu nyene hatabivuze ntaba hano mu gihugu cacu aba muri Canada nivyo aba muri Canada Greta aba mu Burundi tuvuze kurera mu bihugu bibiri nkuko ni ibintu bitandukanye cyane haba hariho ugutandukanye gose ugutandukanye no kuvuga gute ni ukuvuga ngo mu ndero dutanga twahawe dushaka kwapika ku bana bacu usanga hano iwacu hari igihe bikunda n'ahandi hanze usanga bidakunda ikindi naco usanga dufise abadufasha bo hanze badafise ababafasha ikindi naco kumumama yibana yirerana umwana ari hano n'uri hanze twabwiye ko ari banga twabwiye ko ari akazi gadasanzwe iyumvire rero uri kurirerana umwana ngahi iwacu n'uri hanze nivyo tugiye kuyagako tuza kubivuga ko ibintu byinshi murumva ko bitandukanye turafise indero twahawe umwe muri twebwe hano turafise indero ushaka kuha umwana wawe mugabo ukayimuha umenga wayihinyanyuye kubera iki kuyihinyanyura sindi ko ndavuga gusuzugura iyo twaronse ahubwo ni kubera tugaruka tukavuga tuti hariho emission namye darabajyari kuri BNP bako baravuga ibintu nyene byo kurera bako bavuga ibikomere usanga abavyeyi batera abana nabo nyene batabizi twebwe rero hariho igihe usanga ushaka kuva muri ivyo bintu wabonye abavyeyi bareresha abana gukubita umwana hahandi mpaka abonye inyama aho wamukubise abone haciye nyene ngo niyaguma abona iyo nkoni azokwibuka ko nakimukubitiye ico kintu ibintu birabaho kwe yego yo hariho n'ababaturira yego ndabatwuye abone ngo izo ntoki zakoze amakosa hariho rero ibihano no kwita ngo vya kera twahawe ubunye ugaruka ukavuga uti nukuri sishobora kumva ko nogikorera umwana wanje kandi ntitugarutse ngo tuvuge ngo abavyeyi barakora amakosa ngo nabo peut-être navyo bari bazi canke niko barezwe hanyuma ntibahugurwa yego nibiyumvira ko ivyo bariko barakora ari bikomere batera abana kuko ntibatwanka gukubita umwana wawe ukamubwira uti je ndaho kubita ndakuvune hamanje kukwivuriza si ukuvuga ngo n'ubwonko bari bafise ahubwo niko bumva menga niyo ndero bashobora gutanga mugabo ubunye turafise ama exemple menshi hanyuma le monde évolue turabona ahisi igenda tukabona uduhano duhanisha umwana utamuriye umutima utamukojeje kintoki mugabo cagihano umwana avuga ati yo nkasubira baranshira muri kwa nkasubira baranyimiki inyi byane nyene ubona ko abariko baraturabaca bavuga ati mwebwe shamu murabo mu gisagara mugira muvuge ngo muri kwa mugira muvuge ngo murabimibi byose turaza kubivugako reka ntangurire numva notangura kuri Greta kuri Greta kuri Lizo byatubwire kuko peut-être abantu ko turaba benshi barazi ngene mu Burundi turegwa peut-être rero Lizo selo ko yabaye muri Canada mvuye ino yarerewe ino hamara vyara aragenda kuba hariya ejo mdi yuko peut-être indero wahawe ni ushaka guha abana bawe ariko akaca ba restriction muri Canada canke entourage yawe wowe abana bawe ubareze gute muri Canada en tant que mère burundaise agaragaza kugarda culture yacu mais en même temps kubahiriza amategeko muri Canada C'est une bonne question. On a trois choses de solidarité pour savoir. Niba byoroshe icambere honyine niho bon reka je le dire à travers une histoire ushobora kuba bitavuze neza uravuye ngaha warakuze nyake wanje w'umusoda kandi tubye amashaka tutavyemera burya gutanga ico wahawe of course utabonye iwanyu utabonye peut-être nk'umuwabanyi ntaco uzoha umwana wawe
so je maze gushika hariya ukabyara umwana mbona agiye ndi jenyine mugabo ndashikana ngaho ibijumbu mugabo kora ko atamwana n'imfisi navuga ati uyu mwana c'est vrai ndamukunda mugabo je suis consciente yuko jenyine donc sinshobora kumurera wa mwana batavuga izina kuko sinzi ko ndamufise bisigura ngo twe hari anye ukeneye kuja ahantu uramusigira abantu bisigura ngo uwo mwana wawe nimba wamureze uri wa mwana wa mama ibintu byose afyina canke iki ntuzomusiga ahantu kabiri ntibazosubira kumwakira nanje nzaniye umwana angora nzomugutura rero mbasomugutura amwe kafise besoin spécial kandi ndagutora ndabizi so naho rero jewe namuvyariye wa mbere bose mugabo muri conscience yanje nari genre ndamurera mugabo nzi yuko uyu mwana aza kuba autonome mais aussi nkavuga ati je vais mixer donc ndabivanga iby'iwacu nibyo nga parce que ntibinyemerera ko ngira 100% iby'iwacu so maintenant il a 6 ans 6 ans donc dans les 2 ans yaba umwana bigaburira ibintu byose bikora cyane mugabo urumva nyine mugabo atari bya cyane mugabo aussi si kwa kundi mukubita ngo mwice nyene nk'igisuma c'est juste kugira ngo amenye ko donc ndagukubise kubera iki d'abord twe turafise ikibazo ngaho iwacu badukubita juste kwa kudukubita mugabo jewe ndagukubise ndakubwira ngo kijya kintu bavyumva wakoze ndakiguhaniye apara gushukubita umwana na mugabo ukabona ko eske umwana na donc yatahuye hanyuma iya l'âge umwana atahura 2 ans ntabaratahura ntabona igitunu namukubise maybe ankubise kubera mugabo aussi no gukubita hariho urugenzo ugezako nimba arigiye gukora muri quiz ugakubita ku ntoki arabona yuko habaye ari bibi gukora muri quiz narakubujije nene fukama ngaho egere ko ufashe colère yawe iri kwa nyamuso uje kwideshaje kuna yes abavyeyi aho rero ntuba umuhanuye no donc byose ni question âge mbego umwana agezeye mbwa twinga ntacyo turaba umwana ageze 2 ans umwana wa 2 ans sindamubona nk'umwana wa 5 baba batandukanye donc pour moi icambere cyo nyine numva namureze mvuga nti uyu mwana si wanje jenyine donc ndafise entourage ndakeneye ko ari umwana namusiga ahantu nzotekana havuga ngo namusize ahantu nkaza kunefana ngo ntiyari nkaza kunefana ngo ntiyajya donc cyangwa yagumutse donc nabamvuga nti kandi c'est pas tout facile mureke yavuga gutya umengo biroroshe bibaye umwana no burya nta mwana yoroshe umwana wese ni suiva wo kuntu umushepinza wewe umuhaye umurongo kuko harimo les tentations de kugushaka kukujana handi arabi na manipulateur sana arakura ku kajisho ça tu aimes ibiravyemera ibiravyanga donc nivyo all jusque là ngo yes je ndafise akabazo uvuye ngaho ufise indero wahawe igisoda y'igisoda ushaka kwambika mu mwana wawe hanyuma hari usanzeho amategeko twe turi ngaha tutarahaja baratubwira ibintu byinshi umwana umuhanye arahamagara police adahamagaye police abivuga ku ishuri nabo bakabivuga bakamukwaka est-ce que muraronka formation ni inyigisho babaha kugira ngo muri integration uvuga uti jewe ko nshitse aha rero ngira ntangura kugendera kuri uyu murongo kugira ngo sinzogwe mu kibazo bigenda gute bon nta formation ihari mugabo uko iminsi igenda uri adapta niko ni na le système bisigura ngo
burya gukubita umwana si cyo kigarura umwana. Okay, donc nakunda kugira ko ata formation turonka mugabo kujya umenyera ukamenya ati aha bigenze ukugenda en fait tu es censé kubimenya nitegeko nico kigoye nzo kuvuga ngo umuntu narinzi nul est censé ignorer la loi. c'est ça donc uramenya ko hari ibintu muri ico gihugu bidakorwa mais ce que j'ai appris avec le temps urumva usenge urashaka hariya karira kagira iki gutya bivanye toujours naho wakuriye ibyo wowe wumva ko biri raisonnable mugabo sinzi ko murabona yuko abapapa avuga rimwe umwana twari ibyo sindakunda bitanu c'est parce que ntibamana umwanya munini ngo bavubakiye en fait kugira mu turakiya umwanya mwinshi donc baratumenyera ega ariko we je fais ça on m'a vaquillé c'est couvert donc vous urabanza donc ni hahandi usanga naya autorité yawe ntisubira kugira valeur donc parce que à chaque fois n'amategeko on laisse même pas les enfants explorer kuko muri explore hari niki kuva gukora amakosa urabyumva so urumva rero urashaka kuvuga ati uyu mwana asonage atanga kuvuga azondera wewe kikomeye uramukomeye urabyumva ukamubwira ati donc uriyo kubwira za nkoni urazigabanya parce que wamaze kuronka base urumva donc à chaque fois kumwana ngana ubwiza communication ntubwiza inkoni twe le contraire nuko bagwiza inkoni zariyongerera mugabo umwana plus ukomunika en fait toi tuza mu bana mu bato unatangwa umwana atahura wa mubwiye iki kintu ukayivuga utekaye ntuzi umwana atavuga ko uca wino buhoro ndasaba umwana mbaca pourquoi tu fais ndabyumva uri kuvuga donc la communication c'est très très important pour moi kandi arabyumva nubwo wumva ngo ntibyumva akuma yigira ko atari karakubuza mu buzima ukisanga wabikusuye kandi donc tweke tutuva ko n'abana baraturera yes donc twumenga abana icyo navuze nico nyine bikora ngo barafite droit ya erreur donc rero numengo bema ni kugira communication suiva yuko umwana agakora kandi icyo bifasha nuko ntabana badusafise mugabo general plus tu communiques n'umwana muri adolescence yiwe c'est facile ko communiquer les situations ikaraba parce que byaheri hasi mugabo utigeze mu communiquer et tu viens à l'adolescence ugati uvuye mbega urinde toutes ces années donc je trouve que hariho umwanya kwita umwana genre wagize amakosa nimba ari ku ntoke nimba ari fese nimba kubutwara muri kwa cyangwa kumubwira ati ndakwimiki c'est pas toujours que umwana aziza kumukubita non c'est vrai que je arigiye you know mugabo vraiment je trouve que la communication est mieux n'uvuga ko umuntu ashinzwe même si tabyoroshe tuje kwa Gleu imbere ko tugaruka iwawe tuje kwa Gleu turamaze kuharira ko akavuga ngo nukumushishura jewe justement fait niyo sujet yabaye déclenché twako twigira analyse uwo munsi nari nashyize ko umoja ngira ngo mwese mwabibonye ko ndamugize gutya Kayise ati yatekana yanse gufungura abantu bacavuga yaha kura mutraumatiza iki umoja twese yaratureze turayitinya donc kwe kumwana wawe kuramurira nkuko warezwe tu okay nuko byatanguye kwa déclencher ko abantu benshi barabikrititse surtout abantu babahanze kandi b'abarundi bazi ko nabo bakubiswe kandi bagize ico bavamo nayibonye nayo gushikira bon icambere na mbere hari ikintu Lizi yavuze yuko utanga ico waronse twegi iwacu ntibakubita sana en tout cas vraiment disi nayifise umusoda ya papa n'umuntu ahubwo agukubisa aca guha amahera après wow nagushishuye mugabo sindakwanga sorry sindakwanga donc wagumana message yuko wakoze ikosa wakubiswe ariko I still love you ako rero kantu narakagumanye tellement que ntiyankubitana ishavu yankubita ko yanakosheje hama mama Kayise yaribarutse umwana premièrement ahubwo je navuga ati ni umwana w'umuhungu basi yaza kuba ari umukobwa ndamurira nkuko je bandetse umva uri umumama uvuga ati jewe abakobwa ndabizi nzomubwira ibi 2 ans nzovuga iki 3 ans mvuga iki 10 ans mvuga iki 20 ans mvuga iki mwahaje umuhungu tubona papa we vraiment nzomurera nzomenya ryarashonje nzomenya ryaraki mais par contre ndavuga no way
umwana surtout akiri muri moins de 7 ans barakunda kubivuga abakeneye mama we Eh, abakeneye umwana wa education nyina. maternelle umva hariyo affection dutanga abapapa aho kantu vraiment turakabarusha peut-être ku mwana akiri mutoyi rero ni kuri Jenny challenge ku mwana w'umuhungu jere kamvuge ku bintu vy'amajeu par exemple ndabura je ndamukinisha n'umuhungu abona ibintu byose kugwana abona ibiki mbwa yo agakobwa amatiko ndagasokoza etu hama gushavura naho ngiye mu bintu byo gushavura naho je deja ndi umuntu atinya gushavura ndatinya gushavura kandi nibaza ko nabikore no kuri papa ndatinya gushavura kubera ndaterana ibintu urumva donc nta nguvu mfise turakwigigwa ya that's why no bavuga ati je ndakere kumubona keta shavu yo ndabikwifurije kuko izi 20 kilo zanje uraziteguka meza ego vraiment ni meza nizurungika nikitavyibuka muri bidonda na buja FM uragwanye sheri karagwanya aravuze ati nikaje garagara kugira ngo niko concert yerekana en fait bon ndatinya gushavura kuko yo papa nkubita aravyigana kandi umufana wa Finance Fact cyane kweli Papa Greta papa ni umufana wa Finance Fact ndibuka ko hari umunsi umwe yambwiye ngo sindakubone mu maso sindakubone kuko ukinjira mu nzu en fait ni vase ndayigutera rero kugira nevite gukoresha ishavu mfise genda uryame ubu nyene rero wowe wacugumana kakano ka ishavu ry'umuvyeyi yirirwa ntirirana none ninaryama ejo ziba yavyibagiye donc rero nanje mfise umwana w'umuhungu akubagana ico ni cambe hari igihe mbona agira ikintu vraiment ko akoze abigize abibona vraiment ko iki kintu mama canke campindukira misi yose kugira ntumu yego vraiment shavu rigende rigabanuka ati nubwo ngaha batatwa akabana urumva nubwo ngaha batatwa akabana still ntabwo ukoresha ishavu kubera ko uzoregrete mu nyuma kubera ko ntaca atahura kandi umwana arafilinga yuko umukubitanye ishavu canke umukubise ko yakosheje arabibona tisha wobishizemo inzigo donc nejo nzosubira kenshi turibaza ko ikeje namukubise iki kintu nanyabonye ko kweka gisubiriye no muzi kweka gisubiriye ejo ubu rero Lize yavuze cyane communication ijyambere communica ubwa mbere kahise ibintu nibi bintu dusubira yakabiri kahise ibintu nibi par exemple kugira yawe nkubwira pipi mu mpuzu namwe baragutwenga akibaza ni black baragutwenga musi muco ndamujana mu rupangu mu mutwenge yo je yaragera ko ndamukubita mu mutwenge uwo musi baramutwenze yakabiri nto namubwiye ubu rero twatunuma je abatantine baje barandiye tunuma ngaha anye nawe ngiye kuza ndatukurya ubu rero atinya ikinuma ko nta nico ndanamujya arakizi ko kibabaza ndacanga ndi communication bwa ndero ça marche gusumba gukubita umwana kuko ndazi ko ari abana gushika kuri 10 ans bigira ko pipi mu gitanda yetu kandi barakubiswe tweba je sinzi mwege tweba dushira mu mifuko mu gagara mama gute mugagara Lize oya ngo n'umushiremwe ndabona hari umwana w'umusore bagushira mu mufuko kaca umugenda mwibarabara kwibarabara kuri portail babone ko magize ko pipi quartier 4 mumvugire mu commentaire umve mwaba mwaraye mugize pipi mu gitanda kugira abana babibone yuko babazomere donc ababana symbole y'abantu bigize ko urumva ni trauma justement umwe gacha wiyumviye ariko mugabo ayavuga ni trauma mugabo urumva ko umwana akubita mu mutwe ntumukubise mugura amushize muri uwo mufuko aravuga ati ntasubira nzoja kwibarabara urimo kwibarabara gafina amajesi nakuru gituma burya ibintu byose dukora ku bana cyangwa kuri twebwe ni ibintu psychologique est-ce que ico gihano muhaye irangana n'ikintu yakoze parce que kugira pipi mu gitanda yashobora kuba indwara yashobora kuba ari imyaka atarazi donc urukura mu inflige abigize na hariho ababigira au fait nande nagira justement peut-être akuze niho urukura mu imijya birashobora kumwafekta mu buzima busanzwe bwa misi yose je nanje je préfère punition physique umva nk'ubu je ndashaka kumukora nk'ikintu Greta kimwafekta cyo kimwaje comprends wowe ukaca ufata ico kintu ngo nkumva gusama avec Greta ugaca bihamuka uje ugasanga biranyishe pour toute la vie ugasanga je nkuze kwera ya shame nagira abantu bambona ndi wa muntu kinospa mu buzima ugasanga byavuye ahantu hato cyane gose hari munsi kwera ko mama wanje yaranye exposure ku bantu arekana yuko nakoze ibintu bitari byo ariko wesose ku covering kugira ngo ibyo bintu ufite urazi rega Lize nanje gaho ikintu nda kwishura
hariho abana navuze ko hari umwana akora ikosa abizi ko ariko arakora ikosa par exemple nk'ubu baranakubaza ati none gute ugira pipi mu gitanda misi yose natinye kuja muri toilette yabigize akanura Bo ivyo birumvikana. Ufite kwimiriye umwana ni mu gihe yakoze ikintu nawe ntarakomaka ko ari ikosa uciye umva déjà we il est honte ahagura mwongereje umutwaye no mwibarabara bamutwege ariko je mbabarire nibaza yuko ikintu uko Liza ivuze ama punition on va dire psychologique numva ko ari plus violent kurusha physique parce que dufate nk'ubu je ndibuka kera ngo muhira wigize ko pipi kangahe barakubwira ngo vyuka wemesera amashuka ko umwana ishuka n'umuntu akuzaze kumeza ni matera mbese baragira ako ndibuka yuko umuti frère umwe navuze baramutamitse twabajya benshi ni bane nta muza gutora baramutamitse ishuka ndetse uravyumva n'ibinuka uravyumva meze gutya je ibintu humiliation ndumvite ubwoba kubera umwana petite ntaza kurira ndetse biramutumye umva nkunda gukubise Greta ukuraza kuba barangaha hama bukeye biza kuba byaheze ariko nje kubwira amajambo ga Greta naho uzofite imyaka 69 birababaza cyane uzovyumvira so muri quartier aho so dino bitsinya cyane umwana mukubitira mu nzu dusohoze tuba turishe rishushu non ivyo babigira nk'umwana afite plus de 10 ans plus de 10 ans wow uvuga ati arakuze yonagira ibintu après ni wafise amasono vet ni wago license no kubiheba peut-être wewe wavuga ati wabigize ubibona no bishira physique no kurera nta buhinga burimwo vraiment kurera nta buhinga burimwo nk'ubunye tuko turavuga ibinyo ushobora ukiyumvira uti mbega je nagize iki mbega umwana wanje ubunye dufitanye imigenderanire yagute mbega comportement afise ubwo ntiyavuye ku kintu je naragize urumva nukuri kurera ako je pardon ndaguciremo ako je azi yuko Shiro namuhevye Shiro ntarakubitwa na rimwe kubera Maya yarakubiswe Maya namukankamira namufata amufata umwana gutyo gati yo ngenda kwica akacikiza ncana ngo kwiheba deja mbonye Maya mvuze akagira na Shiro ataravuka rose baraduteye dukorera mu barabara ni kamyo umva ibeni umviriza tureke na Shiro Maya ugambere namukankamira gushika naho mvuze ibintu bisa wazameze ngo ndatuma ndavuga umwana wandisike ndamuka kuko sinamukubita ngo amakofe kuko ari gato gazinda gakubita yaka ariko nagafata gutya tekereza cyangwa gaterura ngatya kuntuze ku ntebe adashaka kwinjira adashaka kuza mu ntu urumva yarakanguka ndabona yuko nivyo byo kumukankamira byo kumugira ntuzeye bisikiye mu bimutraumatiza agakanyu kubona yuko ameze gutya ndenze ko ikintu ca mbere cyotuma udahana umwana ibintu biri violent birenze dukumva ko umwana wasika gutinya yene hari abavye ko babikunda kubona yuko manda viva kwa papa ngo papa babonye papaje baca biruka tuje mu cumba nibiki imva ntiyaze no kuyambira kubera ucubabwa nturoga banzuyambira umwana basi banzumubwire ko amumubwire ko utaroga nibiki je ndayivuze muri mwega umwana arakurera Jema yamaze kubona yuko ndamubwiye ibintu nje natuje nkamubwira ibishoboka uyaye bukebuke gushika kuri no saha aravyumva gusha n'ubu mamukankamihabwa acari babiheze ibyo ashaka kumubwira urumva donc rero tuvuga ngo ni by'abazungu ni biki pas du tout n'ukuri pas du tout ego hari abana baratandukanye abantu turatandukanye ariko basi privilégia kumukubita ku ntoki fese niki nibisanzwe ntibimwica ako bimwe byo kubita umwana gushika sigana imirabu oyaye kubera iki donc rero ibyo rero shiravutse rero yari ibintu bya muri kwa shirubuze muri kwa ararira nanje kaisararira ararira umengura mwishe ngo none nka wewe okwa kumukubita vraiment ufumukubita ararira niyo kwa urumva ko umenga ibintu bisanzwe mugabo biratraumatiza umwana byararira ngo yofumatana amaboko nkubita akumubwira okwa yo ari okwa isiguriki ni va penser ce que tu as fait mais bon réaliser ko ikoze yakoze mugabo hariho abo biruhisha mu mutima oya
parce que icyo twavuze c'est l'humiliation urumva ibyo twavuze bya Greta babatwara abantu bose bakanswera donc tu es humilié muga ibintu byabereye muhira kandi au point ni genre genda wiyumvire ingene wagize pipi mu gitanda ubone ko erega n'ubundi rize nivyo peut-être c'est ça l'objectif aho tutavuga ngene abana bakayajisa ukimva ati none nk'utwe twakuze nta okwa badushiramwe njeri baza ko unye wari kumbwira okwa namubwira wow okay merci thank you very much biba la education hari ubunye vrai génération yacu igituma ndiko ndavuga ko ndavuga ko kurera bigoye turiko turavuga Dasa yavuze ngo biri igihano psychologique kiragumye gusumba igihano physique iyumvira umwana wamushize muri kwa wowe wumva umenga bisanzwe wowe nawe uvuze uti ariko ariyumvira ivyo yakoze hari umwana atariko ariyumvira ivyo yakoze ahagarika ariyumvira igituma atamwidegemvyo afise hariho abandi bana bavukana ngaho baryohewe mu mutima wiwe akiyumva umenga aranzwe hariho umwana jereka ndakwereke nk'igihano nkunda guha Hori Hori adakoze ikintu twavuganye mfise ahantu twari kujana ndamusiga kubera uzi ko akunda gutembera yego iyo programme arayisiba kandi arabizi umva nkaho naco nyene gishobora kumubabaza nukuri Imana iduhe sagesse nuko yo kurera abo bana kweri ariko jeje twuva kuze c'est plus facile kumwana umubwira nk'umwana nka Ori arazi ubwenge friend urabwa ntaco wakoze iki donc ariko rero ibyo ngo umuntu arazi ubwenge ntaco bivuze uko cyo ngo arazi ubwenge natwe dukutega ngo nureka gata ngo wandike tweka ngahoro nk'amahomarke y'ababosi ku kazi akubwira ya hari ahantu abagabo nuba abavyeyi abagenzi akubwiye nawe uracashavura hari ahantu nigenze gusoma ashahaje uvyaye umusoma n'ibitabo by'abavyeyi bavuga ngo uwo muntu yanakimpatanije uwo musishira kwingo uwo muntu yanakimpartagije uwo munsi shaka ijya umoja ambwira ngo uzusome nk'agatabo ngo nakanga 36 page ngo bizokoreka ngo ingene ngo nukuri nzogo na kalink nzogo ha vraiment hari abantu bavuga ngo like ngo umwana imbere kwa kwiza birazwi universellement yego kirabashije birazwi yuko comportement zo mubona na 27 niyazogumana yego donc abana bari différent rero ngo avant ko duhana twanze twiga umwana wanje afise ya temperament niko bazita afise temperament izahe kuko je sinzoza kurera Hori ashavura bamusize gutembera none nimba uwundi nawe atacu bimubwiye gutembera genda sha donc nuvume ngo wewe umuvyeyi ukwiye kubanza kumenya umwana wanje afise temperament izahe mbega si wa wundi nkubisa canke ishura ko hari abana umukubise akwishura ukiyumvira je ndi mama wawe cyane Ikike sinemera ko ari umwana bameze oya ufite ntaramuretse nivyo wamurekanye arabana bavuka na violence colérique arabana bavuka hari umwana ari colérique ego ari brutal wa mwana mu muryango bose bazi yuko ujya mureke turafise ikindi kintu tumuhanisha ko tumuhanisha inkoni turafise andi hanababara ko ndamukubise inkoni ntacimubwira araza kunsubiza nkore guciraho umugabo byari ibintu ntemera dans le sens que nivyo bintu twavuga ibintu byose bihera hasi ntushobora kuja gukoresha umwana A5 ibikunda hariho nk'akantu kigeze kuba abantu bicaye muri sale hanyuma umwana asharatse nyine uvuze ngo harabana ngo bari colérique umwaje atambura rega basha umwana wanje rero aratara n'ibintu donc uruko gutera kandi wa mwana yarabikoze kuri bivalida acha tangura atamakosa agatira abantu akagira iki atubaha abashitsi c'est ça donc bisigaye yuko inyuma donc hari inyuma ni reseal kandi reseal iza kukumara amaza umwana ariko arakura yego donc ufite nayivuze ko ucurondera ikindi gihano ikindi gihano ubivanye na temperament ziwe ku buryo atazokura umwe ego usumba bage ucubona ncabwa ngo ngurumva ngo umwana uni kwameze nta kwameza vraiment turavyanse tugaruke rero kuri kurera umwana uri wenyene urarera urumva ko wibarutse uri muri Canada umushinga nawe wataragushikira urirerana umwana ni ibintu bitandukanye cyane no kwirerana umwana ngaha anye hariho amadepression bikurikira
uretse ko twebwe ngaha tuba dufise abantu badufasha tuzijamwo n'izo depression abantu baraza kubona ko ari kubifinisha mugabo nukuri umuntu aradeprima umuntu yo mana Mwere none bad turababaza ibibazo namwe ubibamwo gute umuntu ari hanze yibarutse adafise umuntu hagufi amwitwararika adafise umuntu amwaramiye n'ababone batarisha nzanira nkorera hagiki akantu ko gufungura bigenda gute kugira n'ivyo bigoye ubibamwo gute ndamerereye kubura umuntu akwaramira jewe ndi ibintu byose azurushe mwana kwararira uvuze igira mfe katuvyigira nico gutuma hanze babakubita ku ruhome kuko imana rero zumwana rya turazira tamwe kwa bugufasha uramuta kuri bati mvida bagize ibintu byose wamuhagurukije uratembera biranga aguma kuminduru nawe ya depression iraduze barabica ndagusavye dusangiza iyo ntahe ikibazo baje kiragoye kiragoye cyane mugabo twege nasanze abanyafrika dukomeye vyovyo twe turakomeye vraiment sinzi ko ari ibihe twaciyemo sinzi mugabo nukuri ntibyari byoroshe kuko urumva nkuko bivuze uvyaye wenyine urumva ego urafise nubwo uti uvyaye wenyine kandi umwana mukuru urafise abana banyuzura bon twebwe hariya twita aba single mom umugabo nubwo ufise umugabo wasupoza ko urukumura wenyine donc bavuga situation actuelle ibyo bindi byo ku mpande ego c'est vrai urashaka gutelefona mukavugana ibiki mugabo still présence physique imbayane ni ntanyihari ni iri absent mugabo vraiment ntibiba byoroshe du tout kuko urumva sikurera umwana wenyine byonyine wala ko ngaha urashaka kuba urushe c'est vrai uri kurera umwana ndetse dufate nta buryo ufise gukuyofra umukozi n'umuyaye dufate mugabo at least urafise umuntu azagukuburira akagukuropera urafise n'umuntu azaguteka mugabo wewe uri hari aye ifoko umvura rusha wavuye kuvyara uratashe ifoko umwana umujoro wabyutse yakutira imwe mumenyereye hejuru y'ivyo yo kurera umwana ifoko kukubura ifoko kuropa ifoko kuteka ifoko kuremesura impuzo zo mwana ifoko kuzizinga donc burya buzima bwose ukora uje mukoza gukora urabikora bishobera hanyuma dufise ama escalier ifoko kuduga gutora umwana ifoko kumanuka oya caguma tureke yuko byase hariho tubasinete ushaka kumanukana ibiki mugabo ndiko mvuga ubuza busanzwe udashaka peut-être nko kwiyofra utwo dupasinete canke iki kuko ndiko mvuga kwije ni umengo mvuga plus en général kugira ngo abantu batahura donc usanga je kandi ndabwiye ikintu cafashije ni gusenga nakindi kweli nukuri la prière irafasha abamama ça iraza kudiriwa les hormones uko les hormones ziraduga kumva wo kwimena kumva vraiment la fatigue iri kigenda nk'umuntu urumva donc nibakubwira ngo nabigenze gute nzodakora kubesha ni undi musaya akubwira ngo je nabishoboye gute azorika kubesha twe navyo dushobora dusaba bone urumva mu gatondo uravyuka uvuga ati umunsi urahera ugahera uwundi munsi donc ni ibintu ubamwo du jour au jour ugenda uraronka victoire kuri uwo munsi donc ça t'apprenne à prier hama jewe n'umwana wa mbere nta experience nimwe ufise urumva turabana bibujumbura nta bana twareze donc urabarost pampers urayicurika akayicuranura urumva koza umwana ni ibintu donc c'est avec les erreurs ukora ukavuga ati igikuru nuko ari amahoro atagwaye ego vraiment mugabo si ikintu na gato corosha jewe vraiment personnellement ndubaha abasingle mama cyane gose yaba bibujumbura yaba ahariho hose kuko araruha mu mutima kuko ari wenyene ntari karonka umuntu donc babaganira ivyo bintu hama n'uwo mwana ntariko aramenya mbega ndabigenza gute mbega tubigenze gute ubu niho akatangwa kuvyuka ama service aza gufasha mama mais aussi c'est cher est-ce que aza kuvyiyo tu es à la maison urumva nuko urakora
nubwo waba uri muri maternity leave usanga les factures ziraza tu dois payer ko umengo peut-être kugira ngo uyofre ni ikintu kiba nka rimwe cyangwa a weekend muga hasigaye iminsi urumva nuko ni ikintu kitoroshe bro ni ikintu kitoroshe na gato sinokubwira ngo wobigenza gute ni suivant y'ubuzima w'ubayemwo koma umumanaging nukuri yakubwiye hageze mu kugira ngo urumva ngo je nabishoboye ngo byagenze azuba kubesha bashi baca parce que bara déprima les blancs barica abana urumva en fait colère fatigue iraduga ukisanga umwana mutaye hasi urumva ivyo ni ibintu bibaho gafyonze gafyonze umutwe gityo urumva hariho n'ikindi kintu Greta yavuze je ntemera en fait hari ibintu badutera ubwo en fait twe ntituzi ku discern iyo bavuze ngo baragutwara umwana abazungu s'abasatse ntaze ngo ngumare umwana wawe utamutwaye kubera ko ngo wamukangame cyangwa wamukubise no ni case bugurura urumva hama bakavuga none uyu muntu yamukubise kubera iki hama gukubita umwana c'est parce qu'il y a les bleus les bleus zinze ziza ku mwana c'est de quoi mu wabaje gose n'ubu njye navuga mirabu urumva donc il faut ko abari ibintu biboneka il faut ko ari ibintu biri exagéré uravyumva mugabo gico iyo système ahize c'est parce que hari nk'abantu usanga bidoga urumva bavuga ati twe nous protégeons notre futur abana b'igihugu iyo bavuze abana b'igihugu n'inci bivuze abana bazobamwe abantu bakomeye ntidushaka ko votre vie urumva iba affecta nyimba ari kugwana nyimba ari kunywa amamogi nyimba ari kunywa inzoga usanga bije ku affecta abana nico gituma protége abana sino ntazajuse kuba ngo baraje niyo habaye nk'umuntu akakurega barugura case bakaza karaba est-ce que ntaco mupfa est-ce que umwana aryama hehe parce que ari umwana wose aryamana donc araryama kwiwe abafise est-ce que arafise impuzu frigo yawe imeze gute ajya neza donc ibintu nk'ivyo oya ukeneka kakanyanyaye rero hari inzade stati uyu mwana ifo ko tumutwara nuko baba babonye ko vraiment hariho ibintu bitameze neza yes Ndashaka kubibutsa ikintu kimwe basha si mwebwe murabahereza ndi mufura wewe ariko muri bana kinguzi uribuka agwa nyereshere wanje king uribuka periode ya kera y'amaranje ingene abaya baracumita abana c'est ça ibikwashu uko avuze ngo guhindukiza pampers adushimira Imana yuko hatakira amaranje ni ibikwashu hari abazambaraje kuko wara ndavyibuka ivyo bintu barazambaradasi hari abazambara okay basi twebwe ko ariko après barakuyeho ibikwashu uzi bimeze gute bagafata bakamwambika bakaca baboha ifunga kauchu je préfère ego hejuru baratujoba urumva mvuze ngo hidukiza pampers nibukati harakantu rero ari ubwa mbere ufise umwana wa mbere ukashitongwa kugira ibintu sino guhindukiza pampers hose ho naco nyene ego biraseseka biza ariko umucumita ariko amana tugaruke kuri Greta rero nawe sujet sensible serviette tuzizana turi serviette nga hari turarira ndimo kurira twagize ya hasi yego ya hasi namufashe nkuko mwana musoda zo mukwegezo ya twamufashe n'umusingo mama uyu munsi hano iwacu uyu munsi no saha ejo bishobora kuba byahindutse amen ngaho iwacu hoho ego ibibazo ntibibura peut-être bishobora kuba bidasa n'ibi mugabo birahari hari amazina bitwa hari amazina bitwa hari agaciro badahabwa abagore batakiba mu ngo zabo bahukanye abagore bavyaye batabana n'abagabo hari agaciro ngaho badafise nari nishizemo tudafise hari agaciro ngaho badafise hari considération bataronka
ivyo rero birashobora gutuma umuvyeyi novuga ngo yononekara bikamukora ko muri kwakorera umwana wiwe. Wewe nka Greta uri hano, abantu benshi bakuraba bakumviriza bagufise ko nk'icitegererezo, ubigenza gute? Ubibamwo gute? Hanyuma ugerageza gute guhindurana mentalite y'abo bantu bakiri kure cyane, kuko umuvyeyi asa n'uwundi. Ababana n'umugabo canke atabana n'umugabo, ariko murashobora kuba mubana n'umugabo atawe mubana. Nico nagira mbere. uri umusingo mama. Twarigeze kubivuga abagabo. Urashaka kuri umusingo bamfise umugabo. Aha. Twarigeze kubivuga abagabo bihakana abana n'abana bandikwa bemerwa n'abavyeyi babo mugabo bakaba atababaho. Wow. Rero wewe ubibamo gute? Ubibayemo gute? Ufasha abandi bakenyezi kubibamwo gute? Kugira ngo nabariko baratwumviza hari abantu barabaduka ngo muriko murafasha ngo abandi bakobwa ngo kuvyara iwabo. Hewe je navyariye mu rugo ndababujije. Ibaze. Abo bose ntibigira bihagarara uyu munsi. Rero twebwe ntituko turabihimiriza, ariko turiko turafasha ujya muntu ariko arabibamwo. Rero tubaze ubw'ingorane bahura nazo uba twabahimirije gute mbese baba n'ingorane turabatumye bugenda muje mu ngorane umuretse uko ingorane. Premièrement ntivyoroshe kuko deja na wewe mu mama ubana n'umupapa w'abana bawe, deja nawe uraruha. Iyumvire rero uri wenyene. Bon, sinireranye umwana muri we abarundi baza gutahura. Ego abana na je mugabo sindamwireranye. Arafise papa wiwe. Financièrement, émotionnellement, arahari, affection et tout arahari. En tout cas quand même ico nyimana yakiduheza gije. Sindi ntitwabaye babantu bapfuye ikintu abana baba affect. Kubera ko aho hantu vraiment niho umwana akomerekera. Ico nico kintu cambere que j'ai évité. Imbere ko nitwa ngo musingo mama, imbere ko nitwa mu divorce, imbere ko nitwa iki naravuze ati fine none ubwo rugo narukuyemo umwana. Bisigura yuko iyo bana DJ nyene nakwigenza ko shaka. Mugabo unye ni umwana wa naka. Before ko abuwi wanje Greta kwizera ni umwana wa naka. Kandi azobimenya. Ndika ko ari mama twigeze guhura yambwiye ati je urazi ko ubunyo abana banje ndabaha papa wabo kubera wewe. Oh nice. Ngo kubera ngo ngene ngo twenga ngura du confusing. Umwana bana narasiko ngo bana na wewe. Nabasi tuzobamena imitwe. Tuzobacanga cyane kuko twige omve twashize akote amadiferama yacu ibiki ngene tumeze ku mwana vraiment turi top. Bisigura yuko ico kameme caratumye nibohora kuko kugira ukeneye kubaho neza no kuyamahoro. Je vous jure. Wati kwa mufisi umuntu muko muraharira, kwa mufisi umuntu muri bras de fer, kwa mufisi umuntu nta mwana ndaguhara. Wewe deja utasinziri. Urabura amahoro muri wewe ko ari umuntu muri ko muragwana. Et aussi n'umwana wawe un jour azobabara. Ndibuka yuko twigeze guhura na couple là bako bapfa abana ngo abana baji wanje. Jewe narakunze cyane yuko hari imyaka umwana ashika kakitorera. Kubera ko basanze yuko abavyeyi turi egoiste. Abavyeyi turi egoiste ni wiyumvira ko umwana akeneye mama na papa. Ariko ngabana bakonsidera nk'ukiranga. Burya barabikonsidera ishusho. Bon barabuburyo n'uburyo baraburaba n'uburyo bararaba ati okay niyaja kwa Greta none azafise ijya mugaburira nubwo umwana yotora kubana na jewe bararaba ati est-ce que araraba ati Greta abishoboye mentalement ni hari aramwitayeho urumva naho papa wiwe afise amahera menshi mbega wowe wazomushobora uwo mwanya arawufise mbega ntabana n'umugore azomukubita. Donc ico nico kintu voilà ico nico kintu cambere nibaza ko kigoye kugira ushobore kuvuga ati none jewe nzohumiriza kwera umwana navyaye amezi 9 nze ndamuha wa muntu dupfa ibintu. Ico vraiment caravuye mu nzira navuze ati ibisigaye birabisha amajambo y'abantu birabaraba jewe merewe neza njyama umwana akaba ameze neza aho quand même atari mu bébé là je dis moins d'une année moins de 2 ans niho nagerageza kubishira kuri balance bikangana. Ubu rero akuze afite amajambo hayo umwana w'imyaka 20 kandi yiyumvira afite n'ico ashaka utegeza kumubera mama na papa. Utegeza kumubera mama na papa bisigura yuko papa si hari Vizo twara dukina utegeza kubikina. Urakeneye amatsiko. Vraiment iyo challenge vraiment numu ndacayiga. Ashaba abantu musabana b'abahungu mu mbwenge mu bigenza.
ndacayiga kandi aussi irababaza katunega abana ubwo jewe sina kubera lise biratandukanye il y avait un père quelque part mwasohokana peut-être canke mwari kumwe ico gihe mu nyuma caraza sinshobora no kumutelefona ngiguraho umwana wawe ngigurarane n'umwana wawe ngo aragushaka arari mu nzu hawe mwarahebanye donc ico kintu ku buryo uvuga ati none nk'ubu kahise aradutse nulle part shaka papa warabigira ego akaduka canke naho kwishuri je nkumura niyumvira sidashika aho kamwe mpora ndahiyumvira ninahagera nk'umunsi azobona nk'umwana mama wiwe na papa wiwe bafatanye nabizi mbega nzomusigurira je ndategura fitiro ndababwire nkumura nibaza pardon ndacite ico kibazo vraiment pardon ndakubaza ushobora kuvuga ati je passe nkakuja ko muri question pour un champion naso none ubu unye parce que kahise karaza ubwenge I mean umwana araza ubwenge va kuri 2 ans you know 4 ans ariko none ubu ntarakubaza igituma mutabana mu nzu na papa ico narakiba ndacinshire nagenda kubwire ko ndacite hari abana bazu urasa 4 ans 5 ans yokibaza atwasikaje umwaka ubwana bufise reka 5 ans azokimbaza ubunya afise imyaka 4 azokizine ko angana shiro oya kahise azokizine mu November ndacari gato no ico ndaciteze vraiment be mama nakiri muto en fait biri mu mutwe ariko arabibika mugabo ariko arondera ukuntu abibaza ntarabitora ivyari mais aussi parce que il y a aussi ukuntu la complicité mon fils justement ntaramenya neza naho rena justement naho ndagira nshike ntazoba nta akora raraye papa akora rara vuga sikiwe sije ndabivuze rasika sije ndabivuze ndiko ndagutoza ibitwe wewe sha ntawe nzobesha kubera reka ndagutera inkuru okay ashobora gukwiza 5 bon nagira mvuge ngo mfise undi mugabo canke natwe mfise undi mugore birashoboka ndabizi ko ivyo azovuga ngira niko bimeze en fait umwana nukungene wamureza akiri umwana kahise azokurangira ati nta papa na mama bashobora kubana ibibaho kandi bakabona baravugana papa arinjira mama arinjira kwa papa turaramukanya turatembera twe dusohoka turi kumwe turi batatu donc iyo manque ntayazogira ku buryo azovuga why mutabana why ico kintu no ico kintu ntacabuze nibaza yuko ico kibazo azokwimbaza randomly peut-être none mama ko papa na mama naka barara mu nzu imwe why wewe uraranga wana nk'ubu oya ngaho urazingene bigenda ico ngira ndacite ahubwo nibiyago bayaga n'abandi bana ico ndacite swata azokibaza jewe swata kibaza papa wiwe ico coco turaciteze mugabo ntazokibaza babaye ntazokibaza nk'aba bana ba kwiki tutaja kwa papa si canke kwiki tutaja kwa mama papa ko ataza kunda kwiki papa ataza kunda bakuba batinjira ivyo nikitaravuze nk'ubu dufate yabafise nk'abakuzine umwana agenda kurara muri akabona bagiye bishamwe imwe papa akabona atonone uyu mupapa na mama ko bagumana imwe Jesse ko bimeze ariko umva biva n'ingene effectivement amureze ko biryoshe gati uya bajya niko twe natwe tumeze niko bimeze impanda ndabisengera cyane gose Liza yavuze ko amasengesho mugejeje kureje harageze ahantu 2 ans ndavyumvira nkabiha umutima nkavuga man none okay urugo pi byara umwana umanzi ko yandazi ko ari mu mama avuga ati jewe byaranse après divorce canke après séparation byaranse abana nabashize kwa papa wiwe tukabajuja facilement tukabajuja warataye bana kandi rero umama bigize umengo c'est pire umugabo tukabashukure kumwe navyaye bro none byananiye tukihuta kubajuja mugabo birimwo je ndabivuga nk'umuntu ubirimwo niho ubona ati utakomeye mu mutwe utamerewe neza mu mutwe umwana wawe azobibona umwana wawe azobona ati yo mama wanje ariko arasara abasha mu mutwe karasara mu mutwe uri deprime sinzi mwengene mumeze mushikira abana banyu jewe ndusha nshavuye sinshaka ko mbona niruka direct mu cumba kuko ndi umuntu areagisa n'ingoga ishavu nayivuze mais aussi niyo mbabaye umuntu arabibona rero kayisikora n'umuntu w'igishika yambira natwenge yumvira akagutwenga utakora mutwengera donc ndiruka vraiment ntambone rero abamama rero babaze barabatahura ubusingo mama ntibworoshe mubonye umumama avuga ati kana musike kwa mama heureusement hari abafise abavyeyi ngaha je abavyeyi banje ntibari ngaha je ndazi ko iyo baza kuba bari ngaha ntoza namubika nka 1 mois 2 mois ati bikira manze ngene mbeme ndarushe ngiziki yumvire ko bana n'umwana uvuye muri séparation uvuye mu biki ugira umurere wenyene hamukatuja kushamo za bras de fer
naravuze ati oya avec mon cœur petit comme ça ya 10 kilo ntabyo nshobora pe andabwira ikintu ntabyo gagre nshobora wavuze ngo abahungu ngo nibo ngo bagoye gukinisha nico kiwe naho uzovyara umukobwa wotangara jewe shiro arafise ibintu bagenda gukina powe muri telefone je telefone yanje nta maji arimo cause like umviza niyo nkoresha niyo namadiko ndakora nta maji arimo so shiro na majambo yiwe papa atari hari yavuze ngo maman tu as des jeux dans ton téléphone ndavuga oya ça c'est pour le travail de maman acara ndagoye que tous les parents des jeux sauf toi wowe simplicity cyumaze ndavuga wowe ndakubwira genda papa wowe zimu donc rero hari even n'abana bakubwira igihe bakinana abaye complice na papa wiwe bafite ibintu bakinana na papa wiwe nawe na hari umukungu sheri urashobora kurondera utuje mukinana akandi akumva yuko ari utuje turyoshe na wewe simpaka ngo football utaraba jalouse naho papa we ashitse ukabona jewe j'existe kubera arabizi jya n'umugabo sha ndabibona wowe ndabibona kuri umukobwa ujya nawe shaka kuronka utuntu mukirana vraiment turyoshe mugakreya akakutinkanya bon ako kamwe karahari gusa nyene hari ahantu bon challenge yindi fisi hari abantu bakubwira ati uzomba geta ngo urabizi kamwe ko ngo hazogera ahantu ngo umuhungu murekere papa wiwe ukaca wiyumvira ni imyaka ingahe ahubwo bahunga 20 yatasha plus kwa mama hajewe urana nk'ubu unye sihondi bari kuna kwa non c'est la vie en rose kwa abakobwa nta problème ingahe nzovuga yuko umwana hageze yuko ndekura genre ajikorana ni ryari n'imyaka ingahe ngira 30 ntaze bageze ku activity z'abagabo papa we abafise ego complicité na papa wiwe nk'umuhungu mugabo kandi mama wiwe niwe mana niwe bari gutya reka rero tuje ku kintu cyo kurera naco uri umusingo mana mumva umengo boguha igitabo ingene ufata umwana ingene umurera ingene umugaburira deje urumva je bavuga ati uracari muto do A et do 2 urugo gakunaniye bisika ko n'umwana azo kunanira kurera wamenga umuntu wese afise opinion yo kumbwira ngene fata umwana ngene ndamwose ngene ariko gle nibaza ko ivyo onye ari byo wewe waciye ubona peut-être kubera ibintu bigushitsikiye sino niko abantu bameze niko basanzwe bameze twese baratubwira ingene cyo korera umwana jewe mfise umwana w'imyaka 10 mugabo baracambwira ingene mfata umwana w'uruyoya naho baracambwira ingene urumva ibi n'ibintu ageza bashyira mu bajijima ya mazina wavuga merci ya mazina bavuga baca babona direct wewe utavyari wanyu wavyari mu rugo warawukanye canke naho wari mara ya quelque part canke donc ni ya mazina wiriranye umwana ngaha dufise ngaha anye banditse ngaha anye yuko udashobotse jewe hari ikintu nkunze kuvuga iyo umudamu kubera abadamu nibo bakunda kuva mu ngo iyo byanse nibo bagenda kenshi abagabo ni gake hanze naho n'umugabo agenda hanze ni kubera amategeko sino natwe ngaha hajya amategeko yo bogenda mugabo ni kitenge gato tuvyiyumvire neza n'ivyahezita oya boze birinze byanka Jean couple irinze yanga umugabo gute niwe yogenda akasikira inzu umugore n'abana nibyo byari kuba birinze zo nabe akoja kufate nk'umugabo arakuvanze iki ari ucugeda kwangara ari ibintu byose ubisizaho uje kurera abana bawe utangure azero noje nico gituma namamvugane iyo mubonye basha umugore yubahutse kuva mu rugo basha ni decision igoye umuntu aba yararushe umuntu aba nukuri arinda agenda hari ibintu byinshi cyane yaciyemwo hari ibintu byinshi yanse kugenda bikanga akagwana agateba akagenda rero je namamvuga nti iyo umuntu aramutse agenda simvuze ngo agize imana akagenda iyo umuntu aramutse avuye muri urwo rugo nukuri mureke kumukurikiza amajambo mureke kumuremera mureke kumva umenga yamenje deja muri we aba hamaze ko yamenje kimuteretse ho guca afise ukuntu ariko araraba ko ingene baza kumuvuga afise ukuntu ariko ariyumva ingene asura gutonda ku kazi bamutunga urutoki nukuri
n'abana ku muntu N'abana. ndibaza yuko ahubwo abagore benshi byanka nuko bagenda uko nyene justement kubera Bariyumvira abana abana. ico hagati. kirakunda gufata yaba bimeze nk'uko ko hanze ukavuga ati umugabo ariko arangira ibishetani niwe no nagira agende jewe ncamererwa neza abana ndabarere ntekanye nako ndasimba umutima n'ibiki n'ibiki ariko wowe ukavuga ati okay deja karangira ibishetani amaca ngenda kwangara ntangura ubuzima bushasha n'abana banje kuko ni gake hajya kugira wahukane gutwara abana asiga abana umumama asiga abana ni gake urumva kandi nawe kugira abaguhe waciye mu manza 1 million sa urumva ugende ngo ufite nk'abana bane urumva warafungiye ku mwaka wa mbere uravyara uwa mbere arihangana arakugira ibindi bintu wa kabiri usanze mu myaka 5 6 murafite nk'abana batatu cyo bane ibyama by'abana urumva uravuga ntahuja n'abana ba parcelle ubatse kandi ntabaguha rero wumve ngo uyo muntu yagiye akabishobora nukuri Olio yo kumuremereza ayo majambo ni winumire. Wicecekere atacu ufise umuterera atani nico ufise ugira umubwire kizima tekanire umureka gwane n'ubwo buzima bwiwe ibimuhanze birakwiye. Ntuze kumushiriramwe ibindi bintu. Hanyuma ikindi kintu nkuye muri ibi bintu nuko mu kurera waba uwubatse waba uri utubatse uri mu mère célibataire bisaba kuba na wewe uri ufise amahoro muri wewe. Kuko twabivuze utanga ikintu ufise ntuzogenda twaravuze danya ama hormone ntuzogenda kuba ufise ibindi bibazo bice bivangana nayo ma hormone y'ubuzima bwawe bwa minsi yose isupu hanyuma ngo ushobora kurera umwana wiwawe mu mahoro umuhe amahoro nawe batetse nivyo bindi nivyo vyananiye n'abavyeyi b'imbere byabana pana byabananiye gomtera mugabo nivyo vyatumye inyifato zimwe zigaragara ku bana babo tukabona ukuntu bakubita abana twarabanye n'abantu je naravuze ko ntakubiswe vraiment kandi sukuvuga ngo nta bibazo byari bihari mugabo petete ngira ngo abavyeyi banje suko babitahura ko bompanisha igiti bompanisha inkoni cyo wari ukunzwe baduze abandi bakingira n'umwe yakubise sinari nkunzwe ahubwo udakunzwe ni uko oya ntabwo ni wari ukunzwe oya ntitwakubiswe vraiment je umwana nigeze kubona yakubiswe kandi wovuga niwe yarakunzwe twari tumufisa n'umuhungu umwe King naramubonye rimwe papa amukubitiye iki bahuriye mu ibarabara ngo kagiye kurondera mama kakiri gatoya nawe nyene ubunya arakwibukira iyo image arayifise iyo souvenir arayifise tellement yari rare nyene ego naho ndibuka n'undi munsi umwe papa yakubise Larissa mukuru wanje yasuyemo ikijambo kiri vulgaire yumvise kundi mwana w'umubanyi aca gisubiramo ikofe mu maso apari kofe integuro yaramukubise biteguwe aho niho vraiment nabonye papa ashobora gukubita umuntu mama wewe je ntavyo nigeze ndamubona na vraiment rero twese twarabanye mu kibano tubona abantu bakubitwa kumbure hariho umuntu yamutakaye amashavu nkuko Lize yabivuze hari igihe umuntu atakishavu umuntu twese turabifise ugasanga wajaniranije umuntu bitari muri gahunda atashavu umufitiye utamwanka mugabo kubera je mu gihe kitarico agusanze mu mwanya utamerewe neza rero hariho abantu bacata amashavu ku bana babo nivyo ndi tubona nabigisha bakubita abana babo kubera iwabo ikindi kintu gani kita qui est très très important nabonye vraiment que j'ai aimé iburayi urabona ko wamukubise umwana wabonye ko warengeje washavuye demande pardon yo ingaha nta makosa dukora abavyeyi ntibama bafise tu sais pourquoi je nabibonyemwo tu apprends umwana kuko abantu batwopsa kugira ubuntu kumenya ngo nakoze ikosa ndashobora kwiexcuse kandi ntibigukura ko autorité ya umuvyeyi no ahubwo urukura mu shapinga kwa kundi kuko no kwishone ko bimeze uravyumva je ndibuka 2022 twaje muri vacances kwarumva umwana numva yakuri hariya azi yuko ukoze amakosa ucubwa ati je m'excuse cankwe merci donc toi tout nyine les bonnes manières arrivé ici uramusize nk'ahantu uragiye gutembera hari abandi bana ukabona abantu baramubwira baramugira iki akanizi comportement ababwira ngo ngo excuse toi shabuga ati wewe Kiraciye konsaba wewe ufise ikibazo kiyi donc ugasanga ni ibintu vyije nako mvuga nti
qu'on apprenne à mixer donc ibintu dukura hariya n'ivyo ngaha tukabivanga ni ukuri numva ari ikintu ciza kubera iki iyo umuntu ashitse mu rugo iyo utigeze waprena kuvuga ngo je m'excuse ni vya bindi uca usanga nawe ukuze ntavyo uzokora urumva mugabo je umunsi ndazi yuko umwana wanje niyagera mu rugo azovuga ati nakoze ikosa aravuga je m'excuse kandi ukora ko rivuye ahantu mugabo uno munsi nka generation gusema bati ucugada ukahitana ikintu ciza ukacuha umugabo cyangwa umugore kubera ariko abavyeyi ni igicuri na 5000 ndayoka vraiment musi wamengo ni mumbijana nawe urumva ko mwana wawe en tout cas je ntiramvamo kuko imisi birakaravuga nibyo iyo je ntiramvamo oya reka ubu ni ndasaba pardon kayise ndasaba pardon gusa ngurikije utaniza hari akantu mpora numva umengo oya pana kayise inde muntu nkubise kera aba partenaire wacho bahamagara Jesse shavuze abashushu urububesha ahabuzi bababaye Jesse shavuze abashushu abantu babiri ko baransaba pardon barihanganye Chaje ndabwiye sorry ushaka umunyore usanga ari je navuze pardon ndasaba pardon cyane vraiment est-ce que iyo pardon ivuye indani mutima oya kandi reka rize reka amahoro basinabwe kunda amahoro ko umuntu aguhonyora sawa turiko turavuga bimwe biri deep ya ego umuntu agira ku muntu wiwe okay ntibirabashikira abasha mwibarabara twama dusama bonne manière ego yo basi reka dusubire mu reka sorry uramuhonyoye okay reka ntacu reka tuje muri izo lize ya karavuga tuje muri izo lize ya karavuga je nababwiyeje ko nkunda amahoro donc naho uwo nkoshereza kugira tugume turi bon sanga je nasabye pardon kugira tugume turi bon ukuri mu mpori ibindi ariko ico sorry ariko abavyeyi bazigurisha abo mama naho naho nagira ndishikeko je numva umengo okay mwana uco musaba pardon ubwo nye nko mu gatondo umwana ndiko navuga umwana uhejeje kumukubita kuko umengo uhejeje kumukubita biba bibayezeho oya urumva era ndaguhesene uramukubise dufate cyangwa washavuye wewe ofo yiwawe urabisanta ko warengeje urumva ko nabikoze mugabo c'est vrai akoze gusa mugabo narengeje uravyumva donc après nk'umwanya uramumugabo akamubwira ati irya kosa wakoze nagushavure cyane kubera ko wabikoze nawe kubujije mugabo je m'excuse kandi nawe ntuzosubira none bikabiba blague hama ufata kala c'est fini ça te rabaisse pas nico twe twibaza wenda ngo ça va te rabaisser nuzosaba ku no ahubwo arabona yuko uri umuntu w'agaciro kise valorise rero ngaha nico tubuze kandi ivyo bakibuze ko no kwishuri bibaho yes kwishuri ahubwo aba yo man kwishuri abarezi kubera kaje kantu koko dufise kuva kera peut-être uri kumwana imbere y'umwana wiwawe karashobora kuba gatangwe kuvamwo ukumva umusaba pardon mugabo abarezi kenshi imbere y'abana babandi ntaco bitwaye je nkajyanye hariho ijambo hori yambwiye mwigisha yo yambwiye ndavuga ni yo uyu mwigisha nanzi mugabo kuko bijye bintu je naravyanse vraiment ni nk'umwigisha azofata umwana akamukubita kumukubita nibisanzwe yo mukubita kumuhana mugabo wundi amuhana vya bindi ubona ko yamuhanye n'inzigo nzoba nashitse kabisa rero ushobora kuba umwana mutoya umwana umubwire ngo yo yamubwiye mana reka sindire ukaba uri kuraturaba yo nikitashavuye jane niki ya nivyo kuko hari abana baronka des blessures batakuye muhira kandi ugasanga nk'umuvye ugasanga nk'ubu araje bakiya uvuze ngo wakuse ku ishuri bagukubitiye iki ahubwo wamengo ofete kadakongera mugabo uheje kubriza ya confiance umwana yaragufitiye urazi umwana mbega ndakubwira ikintu camubayeko ukaca mu mengo ahubwo naco ubona urazi umwana aramwigisha igenderanire haje
umwana muto yarakubwira avuye ku ishuri akubwira ati uriko uramwigisha ikintu akubwira ati madame Siko Adisa madame. rero umubwiye iryo jambo uramwishe kuko yakuzigako ikindi kintu uciye umubwira iryo jambo kandi ikindi naco nakumenyesha nawe ntasubira kuguha agaciro papa wacu yakunda kutubwira ngo ubuntu burihabwa umuntu iyo umweretse ko ata gaciro ufise nawe nta gaciro aguha nta gaciro aguha deja hori n'umwana akuze 12 ans n'umwana atahura ico kintu le fait yuko yashitse abimbwira nuko yabisuzuguye rero ngaho nawe nta gaciro asura kuguha rero abo barezi bareke kuguma kuzana ico kintu bafise deja n'abadufasha kurera bareke kuzana ico kintu bafise muhira bige gusaba imbabazi vrema bige gusaba imbabazi kubwira umwana pardon birakuza cyane birakuza vrema basi muhekala basobanura ko turabuvuga ati birangura muhekala basi warindiriye wabonye ko ndibuka narakura bari kala ndababaza uribuka ko bigeze gutubaza ngo umuvyeyi we baramaze kubwira jote ruze yarabimbwiye nkuze ariko nyine cyo babi ariko bibananira kutubwira ko badukunda botubwira pardon abarundi bacu none là pour changer justement kugerageza kuzana ibintu bishasha je nandi dukunda kubwira abantu generation yacu turaba itwe akabaye karabaye nyene rero tugirene karabaye justement mugabo nabo bakuze nabo nyene bumve ko c'est pas trop tard nuko c'est pas trop tard mama papa munyandikire ko mu nkunda ndagwenda garutse ntakabaye ntako abantu bagisa abavyeyi ndabwira ufise 45 umuntu mu bebe umuvyi akubwiye ikintu je imyaka nk'igikona ariko mama ndasinya mama wanje ibintu yo ankankamiye kuri telefone amastatut n'ibikini bameze mbandi wa undi wa wita agomari mama papa donc rero akubwiye ikintu kiryoje hari ibintu wiyumvamwo biduze donc abavyeyi muzi ko mwakoreshereje abana banyu nakubuzi ngo ari mu rugo afite abana bane ntuzi ikintu ushaka kudebloka muriwe ko musavye ikigongwe kukintu uzi wibutse wamugiriye nukuri navuga ngo ahantu nta kimwe ngo ivyo bizanye gusa karimwo mu gukora cyane uciye usena gucya anye kwera kari kamubwira donc rero c'est pas ngo tubabwira juste ko ikiganiro kirabwa n'abantu b'imyaka itandukanye donc rero abantu bakuze bafite abana bangana natwe je mama wanje aracariho donc rero ambwiye ikintu ngo waransabye ikigongwe ku kintu yo barankoreye cahambwiye kwa nkunda biragorako n'imyaka 30 irenga mfise naziye nkora izo nshuti na mifuko batwamiga twebwe muri generation yacu nibaza yuko twebwe generation yacu ntitwese tuvuga ngo babe tugiye ngo twe dusabana batoya on peut leur dire que pardon je t'aime ndabahakana deja je shiro ariragake arize umengo tuze n'ibikubanyiko arabiza ko n'umanipulatrice aragakira aussi n'ama compliment ona ko kira bavuga ngo rero ivyo bintu ugira utinya kubibwira aca bibwirwa na murundi aca mukorera biroroha ko mukorera ko ibintu vyose biroroha ko amufata ku nguvu kubera aciya yumvise ikintu gishaje urambwiye ko rero mu maso y'uyu muntu hariho n'ibintu vraiment twica ngo nivyo abazungu ngo nivyo akarimi gusa kakiri twese dufite imitima haba uwera buwirabura twese mugabo turiga vraiment turiga kuko nanje ndazi yuko atariko namye je ndibuka King ndamuruta cyane King je nakurikiwe ntunkuzi King naramukubita nkamukubita nkumva ko mbabaye naramukubita nkaca nja kurira jewe urumva mugabo sinshobore kumwaduka ngo ndamubwire ngo pardon mwandikire King okeze rero ego tunashaka kongera ko akantu kamwe juste pour parler aba umusingo mama hari hose bon quand on dit single mama c'est pas juste umuntu ari wenyine ashobora kuba ari mi distance ashobora kuba abuze umugabo ashobora kuba uri wenyine nyene ku bw'imvo zitandukanye urashobora kuba muri kumwe mutari kumwe ego donc ni distance nyene wovuze ibintu bari batahuye ko distance urabirera mu bisanzwe umumama areza mu majambo make uri mu nzu wenyene peu importe les circonstances umugabo uri kumwe wenyene wambajije ikibazo ngo mbe wabigenjeje gute
byansubije inyuma soit kandi kwiyumvira. Bon, je sais pas quoi nari hariya mugabo aussi apa gusenga donc narasenga nkasaba la force zo kubandanya kuko naravuga nti uyu mwana ninagira depression ko depression muri on va pas entrer dedans kuri ivyo bintu uragira depression avec les hormones et tout mugabo ntaza kuvuga ngo ntaza kuraba umwana ngo fete ngo urarusha bavuga ati twe tukingira umwana niwe wo kwiyajusta kugira ngo umwana ntamutwara. Naravuga ati none nina gira depression nkagira ibindi bintu bitandukanye bakantwara umwana nzoba naje gukora iki ngaha parce que uko biriko tugenda rero gukora abana nzoba naruhiye iki mais vraiment nashaka kubwira umumama wese ahari nukuri ntitugira du preaching canke iki nukuri mugabo wegera Imana parce que la force uri kurarondera nutayisenga ntayo uzoronka kandi c'est les deux soit urasenga soit uja mu bindi kandi ibyo bindi birashobora kwapeza iyo douleur pendant quelques minutes mais ça va t'enfoncer mu bindi bintu bizoza kwica na wa mwana witwa yuko wariko urarera. So nukuri nuvumengo la prière ni kintu gikomeye kandi la prière ça doit pas être ngo amasaha menshi mais c'est un cœur ouvert devant Dieu. Ni cœur kugira ngo mana ndarushe je suis fatigué. Ni cœur kugira ngo mana nta wundi fise nta wawu ni wewe mfise. Ukumva ko apa abandi bantu kuko la parole de Dieu itubwira ngo Dieu est proche de nous plus que les habits qu'on porte. Bisiga ngo Imana irahari kugira ngo nizo situation uri kuracamo ibe ihari kugira ngo igushoboze mu byo uri kuracamo. So ikindi kinacho nukuri moi je suis très très fière ya mama. Ego urakora uragira nkariho uri full time kurera umwana nta nahantu uje gusuma no mutwara ku ahantu hose wumve ngo hose naho ugera muri toilette usiga ugura umuryango kugira ngo umwana arize naho uri muri dushe urihuta bisigura vraiment wumve yuko uri proud yiwawe ubanze wumva yuko atari ikibazo no umwana c'est une bénédiction no mugisha kandi iyo umugisha uhari uzana n'ibindi byinshi nukuri la provision est là Imana yitanga hama wumve yuko tanga urubone muri uwo mwana wawe ko des fois turavyara juste pour kuvyara ukigisha abana amashuri meza ubishoboye hama kuvumengo yego azokura azokwicagurira mungana ngenda ko iyo une puissance ihari mu kanwa kacu ukavuga ati uyu mwana azobiki ukamwatira ko ibintu vyiza uriyo ko ashaka fa wagipfuwe bana wanyisha ubuzima uranduhisha begurazi ukuntu nduha umengo ni ja usubiza hakizovamwo sashwe ayo majambo kuravuga ça va affecter umwana yisange mu buzima finalement je narize mbwa nacu ndiko ndava no kandi inconsciemment kuko ndagerageza ndapplique ubuzi ndagira iki mugabo kubera ya majambo umuntu agenda aravuga ku mwana ariko aramukurikirana mu buzima rero ko duhindura tugerageze guhindura imvugo zacu nubwo wumva ushavuye ubwo ngo rikase upfuma basi uhora uriyo gusohora ijambo rizoza kuaffecta umwana dans les 10 ans dans les 20 ans upfuma basi uvuga ati mugabo twaprene kuvuga ibyiza nukuri ndabizi ko tutabironse cyane mugabo comme nouvelle génération tugerageze kwaturiza ku bana bacu kuko niho tuzobona ibyiza Alléluia. Amen. Quand tu ravuga ibintu Pastor Lise. Pastor Lise. Kandi abapastor bitwa Alice. Tubwira Imana gake muri fact. Bro akajambo kanyo. Nukuri jewe nuvumengo nta Lise a tout dit kandi ico kintu yavuze surtout gishikira mu bantu baba nabo bafise ingorane genre umusingoma amajambo yo mwibarabara tu donc il faut ko wishamo mu mutwe yuko iryanzu n'ujya mwana wawe niho honyine hari ubuhungiro yumvire rero naho usigaye uvuga ibitari byo usigaye umwana wawe mubona nk'igihana Imana yaguhaye genre nk'uyo udahari jemba ntisamba ngiziki hari abamama bivyumvira gutyo
surtout aho rero ukacugira n'umupapa atagufasha uba wumva umwana yabaye fardo ntaco uriko uramukorera donc numva umengo aho waburiye amahoro naho mbwa umwana niwe lisanse kuguhoza umwana niwe lisanse kuguhoza kuko ho niyakura zovuga ati wow nta bundi buzima n'ubu donc nibaza yuko ico twiyaturiye nico kiba ico duhezagiye naco nakanwa kacu kandi surtout ku bana bacu nitwe dufise force nini après imana nitwe dufise force yo kuvuga uzobiki uzoba mwiza uzoba muzima imana ikuzigame twitu donc nibaze yuko umengo jewe vraiment ndayivuga abasingoma mu bingiro bwacu n'abana wowe waranose n'uwo mwana hari umwifuza yashatse kugira iki amuhoza amarira yumvire wowe ufise ayo marira ntufise n'uwo yaguhoza kuko je muravuga iyo ndi perdu iyo shavuye abantu bose baje nkaca nicara misa nkaca ndakaraba ingene kako karakira c'est ça la vie donc c'est ça la vie là tu as donné la vie gani twuva profondeur donner la vie kubugenda harimo umuntu wundi mugreta ngaho onyiruka atamuka nukuri si titre mbi nukuri ahubwo warahezagiye ari aba bashaka baba natangwe mvuga nti nakazi amagara ego nivyo vraiment ego dasa kajambo kanyo oh wow jene baza ni nakunda ni nayimvuze ubwa nyuma don ndibutse ikintu nashize kuvuga au début juste pour terminer gatowe hariho rencontre nari ndimwo ni kuvuga ibintu bya positive attitude majambo mu buzima bwa misi yose sinzi byaciyemo gutyo onye hamwe bacaravuga ibintu bakunda kuvuga hano henshi urumva nguru umugore byabivanze sinabagore gusa barabavanze abagabo n'abagore ngufunga kuraba ngo ubuzima bwawe ntibuhere ngo ataco wimariye ngo ubuzima bugahera ngo wicaye mu nzu ngureza abana gusa ngo bikazohera ngo vyahereye aho ukamengo naco wamazi waraciye uhaguruka kita irankunda twako tuvuga mu Congereza by the way twako tuvuga Icongereza ngiye kuyagira umuntu yavyinise avuga Icongereza me harimo abarundi agati pardon yavuga mu Kirundi mwese muracumva fresh ndababwira nisinzo suye kumva umuntu avuze ngo ntaco wamaze kubera ndazi utanditse igitabo nyene canke batakuzi uri umuntu wa entreprise ngo nyene ngo vyaheze nyene ngo areze abana nyene ngo femme of wa ndakubwire nta kazi n'ukuri ko imana je nabonye karusha kuko urumva ordinateur ni icuma urakigira chance urakora excel ni formule hariho formule zo kurera umwana usha mu bintu vyose bikayumfaguza umufise umwana ati mana mfasha umwana nagitwoshowe ko hana baba abana abavye batuje bona ko umuvye atuje yagize uko ashoboye ariko bikanga umwana akaba muvuwayo canke umukobwa ari bizarre urumva donc rero sishaka yuko abantu bavuga ngo numufa ngo basi ngujya kodiki uje yicaye mu rango areza abana comme si nyene Wati twese wo tubwira ati twafa mu foye tso turonka ivyo dushaka navuze ati nakubwire turaraba mu nzu cyambere ahubwo nico cyambere utundi n'utubranche yakoze yaravyaye abana arabashitsa wowe urabura umugore mwiza azi ubwenge n'ibiki waje ko mama na Paul yavuga ngo mama nikita ngo basi yakoze iki ngo yareze nikita gusa none nikita nyave mu kintu ese ibindi bintu yakoze muri mituwele n'ibiki byayikora n'abandi yakora n'abandi yakorera nikita n'ibintu kurera abana bane batanu bagakura bakavamo ikintu nico cyo kivuga ati ujya anya kazi kambere yakoze yareze abana arabashitsa mu nyuma acara arandika igitabo mu nyuma acara twara entreprise ibyo ni ibintu bisanzwe yego ni ibintu bisanzwe nta bintu vya yego ni vyiza kuri ibintu bisanzwe donc nagira mbwira abantu batwumviriza twavuze abasingo mama ariko n'abana abavyeyi en general kurera ni ikintu kigoye kandi ushikanye umwana aho mushikanye kose ubishimira Imana ni intambwe nini donc rero muze muraraba abagore muba abamama mubavuga ngo ningo kurera bango ni byatangwa na Joe bishobora pardon donc rero nico kintu ndacibuka yo kucara nari ntekereje meze gutya mu magara cy'ndavuga tanumva kantu tombo baragukoze mu mutwe mu bwonko muri tibia turagafise nka cliché nivyo ego ikiganiro cari kinini cyane mugabo je nagitanguye ntazi ko kiza kuba kiryoshe gucyanya ariko kiri gucya mugabo kirabaye ikiganiro numva umenga ahubwo nticari nigiheze kubera umwanya nyene n'umwanya turashima cyane rero kubona mwashitse uyu mwanya muriko maradukurikirana jewe numva tabirebire novuga kuri kuvyo twavuze vyose twabivuze vraiment ibindi ndabizi muraza kubivuga mu commentaire muraza kutubwira namwe murafise experience tubandanya dutera intege aba mama ntiwumve ngo uri mu rugo
ntaco ufise ukora wumve ngo ntaco umaze ngo ntaco usahiriza nico nyene uriko urasahiriza umushinga ntahe wawe nico uriko urafasha umugabo wawe kurera umwana kurera urwo ruvyaro kwamana n'umwana kuva mu gitondo gushika ku mugoroba sinzi ko muri abikora umuntu yirigwanye n'umwana wirirwa gushika ku mugoroba wumva wavunaguritse kandi ni gake abantu banabitahura urumva ko wewe muri wewe vraiment mais aussi n'uwo mugabo yagiye kurondera ico umuryango ali alaise parce que wewe urazi ko ari kwafata ibintu mu rugo yaza kuba afise iyo utaza kuba uhari no ku kazi ntivyogenda neza donc rero nukuri duterine g'abamama bose aho bari kwibanga bahawe dusabira n'abatararonka Jesi nigera mvuga ngo umuntu ni ngumba ntararonka aracarindiriye mwebwe mutararonka nukuri tubipfurize uyu mugisha tubipfurize kuzoronka rino banga abantu banyegereye baranzi cyane abantu bakirindiriye n'abantu nkunda kuvuga kubabwira sintinya no kubabwira urazi ko kenshi ngaha muri culture yacu uratinya kumuvugisha jewe ndababwira jewe ndabarungikira ijambo ry'Imana ku muntu mbanzi ndamurungikira ijambo ry'Imana canke iyo nanditse kuri statut nk'umwana wanje nkacanshira ko Imana uzobahe nabajya Imana izobafasha akagira nka commentaire nca ndamuvugisha mbashoboye kumuvugisha rero nukuri mumve ko muraba agaciro cane mufite ibanga mwashizwemwo ridasanzwe rero tubashimire cyane abantu babanye natwe ibiganiro vya Fun and Fact day by day tuguma tubaha vya Siren Vibes nako tuguma tubaha ku munsi tumushimire cyane Liz arugururiye aba diaspora yego monye yapfuye abantu ngo bamudusaba singuyu tubabesha twameze gute singuyu tubabesha twunguki arugururiye rero sama iratanguye haraza aba diaspora benshi baradukurikirana benshi turabizi barabitubwira baratwandikira baraduha ama suggestion menshi baraduha ama ide atandukanye mu biganiro byacu biroroshe merci kuko tubaratwo turoze ibyo nyarusha biragira podcast nivuga neza mambe Spotify biraryoshe cyane kumva ko waje ukaza no kuduha ikiganiro nukuri ntitubifata tuhaki ntitwumva umenga wategerezwa ntitwumva umenga uri umuntu adukunda wategerezwa kuza kuduha ikiganiro oya ni benshi cyane baza bagasubira inyuma ni benshi cyane bigenda gutyo amasuje abafana muri bo tubwira ariko wowe turagushimiye cyane Liz namusanze ngaha natangara twahuriye muri salon kwa fiyo kuwa kangahe twahuriye muri salon kwa fiyo ndinjira ndatanga ugatemoyage ndinjira ntabanga ajya nikita ndinjira je ninjira kenshi ahantu ndahamenyereye nsanga ninjiye ndiko ndavuga yamba umwese ndinjira nshikira kurujya aza kunkora shitse uyunya yarahagurutse gato aje kuri kote narindiko umenga mera nk'unshaka kundamutsa ngo acara yigarura ngo rujya mu ndamutsa kuri televiziyo ntituzinanye muga munyo Zira wari bego dabuze ntibirabashika ko tubona abakina umuco abajwanya bibarabara bego murabazaye rero byaheza nguriye n'agafana wow ibidanga akura abantu muri salon bamusikisha kwa gusa duseze yawe baseje ndajaye mwana shaka rasi nari muri salon y'abansukishije oya nari mu nzaro naco byose ni muri salon yego zobatwara abo bantu ayo masaro yanyu muze murambwira nze umva ko cyangwa yavuga ko twahuriye muri salon hana Liz rero tugushimire cyane nka Siren Vibes nka Fun and Fact kubona waratwemereye ukumva ko iyi suje twiganira ko ukumva ko bisi cyo givugako naryohewe cyane naryohewe na intervention zawe ego tugushimire cyane merci beaucoup kwa mwanakire nanje c'est quelqu'un qui sanzwe parce que ni sujet il est sensible cyane yeah ariko c'était bien j'ai pas été intimidée tu vois ibitinyitse leta nawe rero nukuri atekana ashaka kumubaza Liz yatanga tugira ngo basha ngo muca mubona amagurutse wahagurutse zatanguye gute wiyumvise gute bagutuye muri sesubu kugira ngo nshaka kugira ngo visa unyere visa tudodere gukora ikiganiro kandi mukuze wakigirisha
Keston nitwa gute Magic nanzi wewe mwakoze rero cyane kudukurikirana tuzosubira ejo muri girlfriends atagihindutse hagize igihinduka muzotwihanganira uzaramugaruka mu kirabiki ndi hano ozi yantari tuzosubira ozi tumuramutse akazi keza hari aguma twandikira ngo ndibura yabasha nibi byo menya shanga abantu babibura wowe ntavyo wumva ozi uzota amaherezo ni mushira aho bye turakunda cyane Siren Vibes TV.